Bonjour, bonjour. Nizere ko mumeze neza. Ubu ni wa mwanya mwiza wo kubandanya twigishanya. Naho tugira twigishanye ukuntu dusekiriza, ukuntu dushirako sekirite kuri application yacu, échangeur yacu, banki ngendanwa, isoko ngendanwa en crypto, banki ngendanwa en dollar yitwa Hashtags, kuko nabahaye video bafasha gukora konte yayo. Ku muntu yayikoze rero tumufasha uko nashobora kugira sekirite y'iyi IOB, ni échangeur igira kabiri kwikana na Binance. Iyo Binance uyikora ikoreka kugora bivanye n'uko utafise permis de conduire cyangwa ufise passeport, washobora gukoresha IOB. C'est simple et facile, okay? Turayinjiramo bwa mbere, ugiye kuyinjiramo kugira ubone ko naho winjiye mukashikira ku ma crypto ukabona ibiciro, ifaranga rimwe rimwe ryose twita crypto. Ama crypto ni amafaranga nkoranabuhanga, amafaranga udashobora gukora ko electronique, okay? Agendera mu échangeur ko ari mi cash, ari amafaranga agendera muri telefone muri mi cash, okay? N'ama crypto rero anamafaranga ari n'urugero abageze ku kuduga cyangwa kumanuka bivanye n'ingene ifaranga rigenda kuri ibiciro, bivanye n'abariko barigura n'abarigurisha, okay? Kugira rero niko nuko winjiye muri application imeze neza ikoze ushitana ngaha muri actif, kugira yuko amafaranga bayakwereka, okay? Actif icyo kugira yuko uteza kwanza kugira ni kwiconnecta. Twakoze konte kuri email, okay? Tugira rero connection, twiconnecte twinjire muri konte yacu kuko konte twarayikoze. Iyo konte wayikoze abasigaye yuko wiconnecta gusa, ntukeneye gusubira gukora indi konte. Baciye barabampa utuntu kugira babone yuko ntari irobo ndumuntu ari fonctionnaire, kugira nshobore kuza ndashobora kwituna tuntu, okay? Bana kano kanaka karasa naka kinemeza kuraka, okay? Akambere naka, akabiri makabara kwaraka kindaba ahantu kari ngaka, akabiri, okay? Gatatu murabona ko araka kameze nk'ibabi ngaka ahantu bagateretse, umva yagiye gatatu cyandakemeza ko yagiye gatatu mpejeje confirma, okay? Hejo confirma bashanyereka yuko nagize neza, okay? Bashambwira ngo shiremwe mode pass murazwe nagize irakoze 2024. Nukuvuga kirazira guhindura mode pass cyangwa kuyibagira, kugira ubone icyo wakoze neza ucana ngaha mu kajisho kugira ubone icyo wagize, okay? Mode pass yanje ngine nakoze, nukuvuga yuko urakora konte ya échangeur canke banki ngendanwa nyene nyito turavuga uko nahantu uzobika amafaranga yawe, ni ikintu uzokorera ko misi yose, niza kubika email wayigukoreyeko na mode pass ukawuvyibuka, sawa? Ucayemeza ngaha kuyisuiva, okay? Ngize ngaha baca bagomba kuverifya ino email kuri fonctionner mu telefone yanje, baca nshona ngaha kuri envoyer kugira bampe code. Baca bambwira ngo code ija ku ma 60 secondes. Cengenda muri Gmail yanje, mwose cengenda muri Gmail yiwe akaraba code bamuhaye, usanga bayirungitse hama ukayizana ukayishiramwo, okay? Code, okay, bayimpaye ni 70 69 90 70 murabona ko hakikare urageza kuryo amasoko nataguherana utaheza kubisezisa ngo ushiremo, okay? Ugaca confirma, okay? Ugaca confirma bacabona yuko ivyo baguhaye bisizemwo, bakavuga ati bwa bundi yakode yo muntu ya konte yiwe iri fonctionnaire, kuko bagomba ibintu biciye mu muco bitunganye neza. Turindire connection, okay? Ni connection kirateba, sawa? Iki tusaba rero ngo dushitwa active credit d'accès urutoki fingerprint, okay? Office telefone hafise urahemeza, utafise ugacugira ignore kugira ushire kuri sécurité, okay? Hanyuma ivyo ma ID tactile yose ugomba bavuga ignore, okay? Baga d'accord, okay? Ugaca winjira muri konte yawe atakibazo na kimwe ufise. Rero objectif dufise niyo kwisekiriza, mabona ni konte ikiri vide nta n'amafaranga ari mwana kuri 00, mugabo bavaye ko dushaka amafaranga twanza kwisekiriza. Kwisekiriza rero uca ngaha kuri home, Hashtags home, aha
hanyuma ugaca ngaha muri personnalité aha hari akantu kameze nk'umuntu muri profile. Okay, ugeze ngaho ukarindira nyene. Okay, ugaca ngaha muri paramètres ngaha ukafyonda. Uhageze ushobora kuzana ahantu hari sécurité, ukemeza ngaha muri sécurité kugira ushobore kugira usekiriza iyi application yawe, iyi banke yawe, iyi soko yawe ngendanwa. Ukashona muri sécurité. Okay, ahari ugeze ngaha muri sécurité ibintu ukeneye hinge vyuguruke turabe ni connection. Niri pyatugora ariko ntaco baje kugenda neza. Abana bakubwira yuko ukeneye ibintu bibiri niburiburi. Ukeneye hasi kuverifya ibintu bibiri niburiburi. Okay, murabona ikintu kiverifye ni email yonyene, nta nimero ya telefone iriko, nta credit ni yawe nabira fingerprint ushobora guca kutoki ngaha akumva ku maraso yawe. Google Authenticator tugomba dushireko ni sécurité nziza cyane international. No kuvuga atari umuntu afise email yawe nta ushobora kwinjira ngo kwibe. Rero birasaba ko email yawe ibika kure utazarikoresha mu bindi bintu byose. Hanyuma na moto pass rero reka dushiremo hakenewe niburi credit inima ya telefone ziviza kuyishirako kubera ko moya manimero yacu rero na limitere bashaka kuyishiramwo. Hama bagusavye ngo yiverifye kugira nimba ari amafaranga yawe ya rotire, nimba ari ikintu ugomba gukuramo gikore, nimba ugomba kumfunja udufaranga twawe bagusaba ngo verifye kuko bashaka gusaba ko amasekirite asizemwo ubanze ya verifye kugira babone ko ari wowe nyene ugarutse nyene konte. Ugasanga rero ngaha nimero ya telefone barasa kuguha OTP code ijya batanga muri rero canke limitere. Ugasanga barabaye bloqué. Mugiye sécurité ni international, naho uri mu Rwanda, naho uri muri Kenya canke mu kindi gihugu canke muri Europe hose, bituma bikorohera kugira ico ugomvye cose muri changere yawe atantambana. Kwisamo nimero yawe garukira mu Burundi gusa, ugiye mu kindi gihugu kakabaye sawa. Yego bashaka kuyihindura mugabo nta kamaro kwishiramo kuko nimero ya telefone yafise igisha kukugora. Sawa dushiremo rero Google Authenticator ni nabatumiriye ko dushiramo cyane ni nabwiye ufise nimero telefone ifise fingerprint urayemezamo sawa. Twemeze Google Authenticator. Okay, ikigusaba ikikweka aha ukarindira gaheza kurodinga, ukarenza ukarindira amaconnection akakora neza bikaba ibintu bine kwagenda bitukutonde sawa. Ugaca wemeza ngaha kuri verifier. Okay, nkiri ngaha hariho udukode baheza kumpa verifier ga code no za kumpa code, aho udukode nateza kumpa neza ko ari connection imeze neza. Hari amacredo sécurité, key security. Amacre niyo utwara muri Google Authenticator. Hanyuma ukayabika sawa. Ana ko ari connection mwana ko ciyaza rero ngaha. Naona ngaha tuno dukode twa copy ava yuko uharengana ubanza kutubika utu igituma tubika utu ni gihe Google Authenticator yawe umunsi umwe waheje nka telefone bikagora kwinjiramo gusa kuko Authenticator ugasanga email yawe yakugoye kuja mu telefone. Bice bisaba ko tuno dukode udufise kugira ugire yindi Google Authenticator shasha ariko wakoresheje mu gukereya konti ya Google Authenticator sawa. Nukuvuga rero utuse a copy ahantu katibika mu ahantu hadata hamwe no biki ibintu nyene byankenerwa by'ubuzima bwawe kuko iyi konti yawe ya Huobi ibirifise ntuze ibifise amafaranga yawe ibibitsi isoko ukoreramo winjizamo amafaranga sivyiza kubinegirija. Ugaca kopya tuno dukode ukadukopya. Okay, nje kudukopya nkuko murabona ko nyine hango kopya ncenza rero muri Google Authenticator. Aha hara Google Authenticator ngaha hayifyondamo sawa. Ncenza ngaha ajouter un code. Okay, ajouter un code naza ngaha kuri saisir une clé de configuration mafyondako. Ncenza ngaha kuri note code nkashanandika mu ngombe sécuriser #tx hagomba nka parenthèse yobi. Okay, aha handitse ngo votre clé. Aha ngo votre clé ucugira kore ushonda kwagomeza kuku ugashugira kore twa dukode sawa. Ariko sinibagira yuko mba natubise n'ahandi hantu nafuma ndatwandika cyane hanya nabitse moto pass email yanje ntegezo kubikana utuntu acha nemeza ngaha kuri ajouter. Okay,
murabona amakode yamaze kuza kandi murabona aravariya bana ko tugomba amakode agomba hehe hagomba haza amashasha uko 30 secondes ziheze hagomba haza amashasha nuvuga rero ibisi byo kubika izo zuraja gutora kode igihe bazigusavye kandi utora izo usanzeho zihari bana nk'izi zigomba zihere hacaza izindi umuraba kantu mugasiveya hagabanuka curindira zikiye zishasha kuko zitwayeyo ntizave zihese arashikayo sawa uhengera izikije zishasha zigiserutse inge turabe ziserutse okay sawa sindazikopya nkafyonda kuko murabona yuko kinyereka yuko kopye sawa cinza rero ngaha hahandi ngaha acha nemeza kuri verifier ndazishamo za code okay ndazikora okay acha nemeza murabona zimwe nkuye muri Google Authenticate murabona ko izi code zimwe nkuye muri Google Authenticate hano acatinza ngo ga code Google Authenticate code okay iyi ni abbreviation Google Authenticate code nuvuga igihe rero zitebeje kujamwo amasegonda gahera aha habisiga ko haje mizindi ntarazishikanayo Chimbaza nkasubire ngaha atori izindi zaje nazo zigomba zihere nazo nyene nateje aho gatera nyarutse ash okay connection iri kurangora ama connection ubundi umwanya ni munini kuri exector no uvuga ndi ku etape ya nyuma aho zice zijamwo ikaciba configurer no biranse haje n'izindi mpaka bikunde ngo manzana mpaka bikunde kabisa namwe nafise connection nkeya okay mpaka bikunde fisi connection nke cyane ariko nazo kuja kugenda neza okay haje izindi code kandi abikode zikije zishasha izi zaramaze n'izindi kugenda okay ntore code zikije zishasha zikije kandi indi zihere haze shasha okay cyenda zishiramo zikije ana nk'izi isawa okay 002 okay connection kurangora ariko ndi ku ntambwe ya nyuma izo mpeje uzishiramwo bice bikunda sawa murabona yuko inzaniye kugira verification ni connection zigomba zisimbagirika ubundi ho byakonze arara telefone yanje kurangora kubera connection mihangane tugomba duheze okay ubwo yayinzaniye ku verifya email connection y'Uburundi rero station okay turasubira muri turambirwa kugeza ikunze kuko naza ko twari kukanyuma ubundi ngaha yasaba nimero yasaba verification ya email kandi wayene nkasha nkabanda hejeje rero okay birazigaca yivamo ni connection itameze neza mu ncamake rero aho uhejeje umaze gushama amakode avuye hariya muri Google Authenticate uca wemeza ikigusaba ishuzana ikizigusaba ngaha singaba kubarambira kuko nari mpejeje ikirize basaba verification ya email bashikana muri email iyi nyene babuje ko ukayizana code uje kuzana code ugaca wemeza gatijamwo nuvuga rero imisi yose uzovuga ko ikintu muri yobi bahagusaba Google Authenticate ya yobi uzokamutora amakode ariko ashawe naha ukazatora code igiserutse ubwa mbere nk'iyi akaba ari tora akaba ishitwara aho hari abayigusavye mu gihugu akora withdraw canke ikindi kintu cyo muri ego ariko bice bigisubira inyuma birazwe cyo bisubira inyuma ni connection nuko mwakoze kumwikirana ariko ngana yimpejeje n'ukanyuma uzogora ageze ngaha azongenda mufashe sawa murakoze mwanda nyamugubwa neza kandi munkurikirana